kurabira hamwe umugambi uje guhangara ubushomeri kurwaruka uzokorwa n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bufatikanije n'ubundi bushikiranganji butandukanye mu kiringo kingana n'2021 kugeza 2025 nico gikorwa cakozwe kuri wa kabiri ruheshi. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwaramutse bukoranya abava mu bushikiranganji butandukanye no mu bindi bisata vy'akazi kugira ngo baze badufashe kurabira hamwe umugambi twateguye uzokora kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2025. Uwo mugambi rero nk'uko mubivuze uje guhangara ubushomeri muri rusange, ariko ubushomeri bw'urwaruka nk'uko mubikurikirana. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ntasiba kuvumera yuko mu migambi yashize imbere muri kino gihugu umuntu wese ateza kuronka ico afungura akongera akaronka n'amafaranga mu mufuko. Ubushikiranganji bwose butunganije imigambi rukora butegerezwa kuraba ko urwaruka ruronka ico rukora mu ntumbero yuko umurundi wese aronka ico afungura, umufuko nawo ukaronka agafaranga. Nuguhamagarira abasanzwe batunganya ibikorwa bikorwa mu bushikiranganji butandukanye ko imisi yose bokwama biyumvira mu byo bakora kuraba ko bashizemwo igikorwa gifasha yuko urwaruka rwacu goronka akazi. Leta yategekanije uburyo butari buke hagiyemo n'ingurane y'amafaranga arenga imiliyaridi 160 y'Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere.